kari kambaye agapantaro katabutse ku mavi k'agakaki ahora yambara mu wa mbere nta gapira yari yambaye afise ibiseru gafise ubuhoma amazi yo bagwenga iwanyu ko twumva none habuze ikibazo cy'isabuni canke nyene ntakunda koga harakanye none hari abantu usanga batinya amazi yoga misi yose n'isafuriya ni inkono aho yoga misi yose oya nigere namubwiye ati turoga gake ko bimutegetse nk'umuvyeyi wiwe kubera ndamukunda yo hava seruko kene hase n'abazungu bafise amahera umuvyara gushika asha havyara imana gushika nuracavyara nubu yo wimvira kuzohagarika ryari nuwafise inda ne wimvira nindigira kangahe na batatu urumva ubu ndafise abantu bashaka gukina umupira w'amaguru kubera je mfise umugambi wo gucangira intamba ziwanje mu rugo imvyara abahungu gusa nta mukobwa n'umufise nivyo ukunda ni uduhungu gusa nk'ubu unye ndafise umuramplasi umwe muri ekipe y'abantu babiri abaramplasi babiri zewe ndumusutsi bisigura yuko ugiriye ndasura ntidushobora gutahura neza byisigura neza abakunzi ba ibi biyiko nje ndabisura bakunzi bacu tubanje kubaramutsa turibaza ko mumeze bien natwe tumeze neza hama murazi ko twama tubazanira ibintu mutamenyereye kenshi tukabazanira abantu bamerewe neza handi tukazanira abantu bari mu ngorane handi tukagerageza tukabandira amakuru atandukanye hirya no hino twagombe tugendere umuntu ati ni ntaho nikora mu bisanzwe aheruka kubura umwana wiwe yaramutakaje yaragize ikibazo rero twagomba tumugendere atubwire uko byagenze kugira ashobore dushobore kumufasha kumurondeza kuko mwe mudukurikirana turazi muri benshi mushaka kudufasha ico kintu mwumvise ukuntu umwana yagiye ameze mudukurikirane tumurabe aho asanzwe aba kugira ashobore kutubwira uko bimeze mugume mudukurikirane cameraman biragoye ko tumutora kuko ahantu abambona hagoye cyane ariko dutegerezwa kumuronka kuko turamubonye turamushikiriye turabona ko ari mu bibazo biragoye kumuvugisha ariko reka tugerageze mahoro muvyeyi mwoshobora guhaguruka tukayaga gatoya abantu ugira ikibazo turayiguha muvyeyi turayiguha bakunzi bacu murabona biragoye kuko dusanze ari mu kibazo gikomeye ariko nta kundi no kwihangana kandi tumufashe ashobore kuva muri kino kibazo agize kuba ari ntaho nikora agize kubura ikibondo ciwe ntiyakibuze ariko nikora jewe hose ndayiko okay mutubabarire ntacabuze ameze neza amagara ufise amagara byose birakwiye si mabi cyane kandi si mabi cyane oya bimeze neza turazi bimeze neza gusa twizere yuko turazi ko mufise ikibazo mu byenye nico gituma sinzi Jesse nanze ko mfise amagara hama twagomba kubabaza kwanza turabaramukije mumeze neza turetse ikibazo cyuko mwarapoteje umwana jewe atari inzara asha ibindi nyene turahenda umuntu arajya rimwe mu minsi ibiri none tugire gutekana oya ntacyo bizohera uko no munsi bire byose ko bizoba bimeze mwihangane gose hama twagomba kubabaza twanditse ko mwagize ikibazo umwana wanyu yatakara byagenze gute mwoshaka kutubwira abakunzi bacu bakumva ukuntu byagenze kugira bashobore kudufasha kurondera ikibondo cyanyu ukuntu katakaye nyene twari tugatumye gutondera umusekreteri nkuko vyama aho tondega mu byenye ihiyepfo ntawuzisha hama karagenda kari kambaye ikabutura itabutse aha ku maguru ku mavi ikabutura itabutse ku mavi kari kambaye agapantaro katabutse ku mavi k'agakaki ahora yambara mu wa mbere nta gapira yari yambaye afise ibiseru gafise ubuhoma amazi yo bagwenga iwanyu ko twumva none habuze ikibazo cy'isabuni canke nyene ntakunda koga harakanye none hari abantu usanga batinya amazi yoga misi yose n'isafuriya ni inkono aho yoga misi yose oya nigere namubwiye ati turoga gake ko bimutegetse nk'umuvyeyi wiwe kubera ndamukunda yo hava seruko kene hase n'abazungu bafise amahera oya ariko yoza aroga kuko n'ubuhoma bwa butera inzara ubuhoma ni idiri
biri mu bumure agire inzara agire n'ubuhoma bumuremerega muvyeyi none ndakubaze nta kantu eraba nega nawe uri kuyaga nabi nta kintu cyo kwifuka dufise none adafise ubuhoma we numva ko imbeho yomwica erega nanje naho niziyayaga mukama ndiyumvira kibondo igituma toga bakunze bacu murumva ibintu biragoye gose igituma umwana wiwe atuyoga ngo nuko atinya yuko imbeho yomufata kuko ngo nta gashuka nta kintu kimwe yifuka ashaka ubwo buhoma bumubere nk'ishuka ashoboye kutagira imbeho ego ahubwo kibondo urafise ka eko cash timikaje tubanze duheze ikiganiro ivyo byose turaza kubiyaga tubanze duhagare ku kibazo c'umwana wawe yabuze ivyo by'umwana cha tubigarukako ntiza Fyonde. Ni eko cash? Oya, eko cash ya telefone nega mu. None ngenda basaba amahera ngenda bigwanira igihumbi ifungure saa sita. None ko batebida. Gomba gutelefona muri Leo cyane. Eko cash nani bagera. Reka ndayigutelefone mu vugana. Gomba bamige igihumbi cyo gufungura. Uko turafise inshuti zigize zi ariko iyo tubanze tugaheza ikiganiro nibaza ico gihumbi ko natwe twakukigwa mu bye murakima eka sinirigwe umva igituma naye mvuze vya eko cash tubanze tuvugisha abakunzi bacu neza tubabwire ikibazo ufise kugira ashobore kugufasha kurondera ikibondo cyawe bakunzi ba bino bintu jewe bino ntuze bino mbonesha kuri jewe natakaje umwana kitwa Manirambona ajya yitwa gute yavuze ubwana 13 ajya amazina arangera none ni kubehiga muvyeyi mukunda kuvyara gose kandi mubona bibagora kurera nibiki havyara imwana kibondo havyara imana ntihavyara umuntu havyara imana wewe wumva nta bubasha ufise bwo kutavyara uzoga umuvyara gushika asha havyara imana gushika nura cyavyara nubu yo wimvira ko uzohagarika ryari nuwafise inda ne wimvira ko nindigira kangahe na batatu urumva ubu ndafise abantu bashaka gukina umupira w'amaguru kubera je mfise umugambi wo gucangira intamba ziwanje mu rugo imbyara abahungu gusa nta mukobwa n'umufise nivyo kunda nuduhungu gusa nk'ubu unye ndafise umuramplace umwe muri equipe y'abantu babiri ndiko ndarondera babiri bandi baza baratora imipira bakunzi bacu twaje twibaza ko ikibazo gikomeye gose none dusanze umengo mu rugo gwe n'umunezero ukomeye n'umunezero kuko urumva afise na equipe muhiri wiwe rega none kamwe kavuye umwondi kuvuga bijumbu nka bibiri babirokotse n'ibihara ntimwifuza ko kaboneka asha araza canke areke araza canke areke je mu mpaye ico gihumbi cyo kurya twizere yuko uwo mwana kwera ubuzima murabona ubuzima yakuriyemwo buragoye twibaza yuko aho bari bamerewe bien kuko nawe nyene ushobora gusanga yagiye ahunga ubuzima bwo muhira acagenda adasezeye twe twaje twibaza ko ari ingorane ako tusanze umuvyeyi ameze neza ako tumusabire ku Mana ico kibondo cyo kimeze neza kuko muvyo numva uko ndabibona nibaza ko kiba cyagiye gihunga ingwane zo muhira sikubibona sinibaza ko kahunze ishano ko nkiyo kaja komenya iyo kaja karatoretse muri equipe yiwa karatoretse muri equipe kandi je nico nyene kimbabaje yewe bakunzi bacu biragoye n'ahandi hona yaragiye noro nkunda nogira imana simvyara umukobwa nkavyara gahunga nta mukobwa wipfuza mu rugo rwawe ya kubera ubu unye nk'ubu naka kavuyemo cangira 12 none nka wowe usanzwe ukora ibiki mu kubaronderera nk'utuvuta gasabuni umugore ari mu biki ngurumva ko nkuba afise nk'inda zebe ndumusutsi bisigura yuko ugiriye ndasura ntidushobora gutahura neza byisigura neza abakunzi ba ibi biyiko nje ndabisura ibi bifurusheti nije ndabisura imipanga nje ndayisura yego ivyuma vyinshi je ndasura ivyuma cyane aho biragoye bakunzi bacu abantu muteko muramutahura muteko muradutahura gomvye kuvuga ko ari umucuzi siko sico ico kiro se ugace se mwavuze mwizeyaga mukama je nizeyaga mukama none ce ntimwayibiza ni se ikirundi ciza ni se n'umucuzi biragoye mwese uko umuntu wese umusanze avuga ubifata uko nyene nta kibazo n'umucuzi aracura wavuze kukira inzembe ndasura inzembe ndasura ivyuma bitandasura ngomba nje ku rwego rwo gusura amabati twaragiye turavyiga ndiko ndiga gusura amabati none ga amahera wo buca wowe yakoze iki ko twumva yuko
vyakunaniye no kugura agashuka k'abana kudusaba igihumbi none ivyo bintu vyose ucura vyo bija asha jewe nsutse ndanywa asha biragoye wa muvyeyi dusanze amahera yose aca aheza mu kabare aje naho ushaka kabaza ku mutumba wose je baranze je ndi umuntu ndanywa nkataha mpumirije naborewe gushika mukuru nk'amahera kenshi ndaronka amahera kenshi iyumvire jewe ubwo bwenge mfise je ndanarenze kuko je ndasho ipaje ngira gushika ngaha muhira vuye hajya ku kabare hajyanye hajya waciye ruguru canke waciye ruguru hariya kajya ka ruguru hariya ni ndakubita intambuko 42 n'inusu mashitse muhira tureke kuja kure tugomba kukubaza uko ikintu wowe uri kurakora kugira umwana waboneke nta kintu na kimwe ndiko ndakora kugira umwana aboneke kandi nta nico nimirije gukora ashaka zo nukumbuye nta nuwo nkumbuye ukondera bamusubira muri equipe hazari undi wamusubirira kandi aheza kuvyara nshirayo yundi kugira ntihabirungu kubera abana umwana no w'igihugu twe tosha kumurondera umwana no w'igihugu tosha kumurondera kazoja tukazomugaruka niwe wakaja mu bandi bana twagomba kukubaza izina yoba yitwa twagomba kukubaza ko yoba watubwiye ko yagiye yambaye twagomba kubaza akazina kiwe izina giwe tubwende ku mana ndi agira kangahe mu bana office rindira nka nsubira kwimvira gushasha bakunzi bacu biragoye umuvyeyi asigaye bagira n'abana afise ntazi n'umwana yagiye ntitwumva ikibazo coba cyatuzanye ngaha twanufise ko afise ikibazo gikomeye aho warabuze umwana ndakibuka isura ariko kandi ukanyene kagiye kambaye ndiyo niyumvira izina ambwira mubo wibuka abana bufise ndi ku mana hariho ndaboroheye hariho ndi kuriyo neko bitwa amazina barakuze gose ko twumva bafise amazina y'abantu bakuze ari izina ry'umuntu akuze n'iry'umwana amazina ushaka kumva ko none umwana umwita izina ndaboroheye rega nk'uwo ndaboroheye ubu yaratworoheye kuvuga barabatirijwe hoho babatirizwa ndafise ayo mahera je babatirizwa kubera iki abana urasengaga muto amazi nzowasuka urasenga ho usenga je ndasenga ku Noel bakunzi bacu mwumva biragoye twe twaje tuzi ko ari kibazo gikomeye kuri uno muvyeyi twaje tuzi ko ari kibazo gikomeye kuri uno muvyeyi ariko dusanze umengo amerewe neza ngo afise na equipe mu bana biwe muhira ariko dusanze umengo n'umunezero ariko nk'abantu tuzi agaciro k'umwana tugerageze tumurondeze umwana wiwe tuzomumugarukanire muhira asubire muri equipe yiwe mufate nk'indwi nka 3 kubera ntiyazosange basi nyene hariho n'ikirubatsi cavuye ko kuvyo yahora ajya nukagira mu ndwi 3 abuze nk'ibiro 3 yajya nkaho urumva biragoye cyane ariko tugerageze nk'ahantu tuzi agaciro k'umwana tumurondeze ikibondo ciwe hama muvyeyi twagomba tubasezeye n'ikintu mugomba kubwira abakunzi bacu abakunzi banyu bino TV yacu none urafise abakunzi nagira musu umukunzi bwira ikintu ndababwiye ikintu babwiye ati bakunzi bacu mugire subscribe kuri ino channel yacu bakunzi basu mugire subscribe subscribe ivyo avuze hama subscribe ivyo nyene avuze oyibabwire wewe kugira bumve ko no kivuge twumve subscribe ico nyene Oya twashaka mu kibabwire mu vye kugira abantu bashore kumva n'umutumire wacu ariko arabahimiriza kugira ico kintu mugire ico kintu subscribe like comment na share nivyo nyene na share murakoze cyane ariko arababwira ko abantu mudukurikirana mwogira ibi bintu mwoshobora kugira subscribe like share na comment kugira mubandanye mwumviriza mukurikirana ibiganiro byacu mubiba abambere mu kubikurikirana hama twagomba biragoye cyane no muvyeyi gusa ari mu kibazo nubwo atakize kuko umwana ni ikintu gikomeye cyane turakwemera ko tuzomukuzanira umwana wawe vuba murakoze ariko afata agafoto bakunzi bacu
akafata agafoto ariko turaza gufotora ikiganiro giheze girindira nta kibazo. Rero amacagihumbi sindibagira. Oya kiya turakiba ngo tugende hajye tukiba. Ariko twagomba kugira nk'umufasha kuko urumva ari bungenze kandi ugomba kugenda kukinwa inzoga. Ni wagaburira abana. Nari so ncango ndongo tubuzwa gusura. Hinge hari umuntu nja gusaba umuntu ndace. Bakunzi bacu biragoye cyane ariko nta kundi niko bimeze. Umuvyeyi twaje tuzi ko afise ikibazo ariko dusanze umenga ari mu munezero udasanzwe. Tugerageze tumufashe kumugarukanira umwana wiwe. Bye bye.